Mubushakashitse bwose uzokora, uzosanga ko hari ubwoko butanu bw'ibisasu RUTURA Missile. Ubu bukaba bwifashishwa mu ntambara igezweho, the modern warfare. Ibihugu vyashoboye gutezimbere buno buhanga bwibi bisasu. Vyigwijijeko ku murundo arsenal w'ibi bisasu kirimbuzi bitagira ingano. Ibi bihugu biratinyitse cyane kuruta ibindi mwisi, kuko vyabahaye ubushobozi bwo gutigisa no kurimbura aho bishakiye. Ibi bisasu vyavumbuwe nande? Ninde yatanguye kubikora? Ese bikora gute? Ese ho vyo kwirindwa gute? Menya vyinshi kuri bino bisasu vyanditse amateka mwisi. Jewe ndi Seti. Iyi ni The Mega Mind. Muhawe ikaze. Insobanuzi y'amajambo. Dictionnaire ya University RUTURA ya Oxford ivuga ko misile ari gisasu kigendera mu kirere, airborne weapon, gishobora kwigurukisha, self propelled, gikoresheje umuvuduko wiremwe wonyene, propellant, canke imoteri, jet engine, canke imoteri y'irokete, the rocket engine. Ibisanzwe bizwi nuko igisasu, projectile, cose kirashwe, kirungitswe, canke gikarazwe, propelled, gitumberejwe ku ntumbero ariyo target, bacita misile. Ibi bisasu RUTURA bishobora kwitwara mu nzira bigiye kuri iyo target, arivyo bita unguided, canke bakabikontorora mu nzira y'iyo target, arivyo bita guided. Ibi bisasu iyo bigenda vyitwaye birashwe n'inkoho nini yo hasi bavyita shells, iyo birashwe n'indege bakavyita ibombe. Ibi bisasu RUTURA Missile bigenda hariho abariko babihinzira ziza gucamwo, guided missile canke guided rocket. Izi kandi missile zikaba zigizwe n'ibintu bitanu: targeting, aho kigiye; guidance system, inzira kiza gucamwo; flight system, uko kiza kuguruka; engine, imoteri gisunika; na warhead, iki ni gisasu kiza guturika kigeza aho bashaka kukigwa. Hasanzwe hari ubwoko bune bw'ibi bisasu: iziterwa zivuye hasi kandi zikaba zija hasi nyene, surface to surface; iziva mu kirere zigwa hasi, air to surface; iziterwa hasi zikaba zirungitswe mu kirere, surface to air; iziterwa mu kirere zigaterwa mu kirere nyene, air to air missile. Mu kinjana ca 10 mu Bushinwa, aha niho tubona itanguriro ry'ibi bisasu RUTURA. Aha bakoresha uturokete duto duto mu gusunika amacumu, arrows. Ibihugu nka Korea, Ubuhindi n'Uburayi vyose vyarakoresheje zino rokete mu gusunika imyampi yabo. Mu kinjana ca 18 mu Buhindi, irokete zitekejwe n'utuntu tw'ivyuma, iron cased rocket, zarakoreshejwe n'ubwami bw'imisori, the kingdom of Mysore, n'ubwami bw'imarata, the Maratha Empire. Aba bagwanya ubwami bw'Ubwongereza. Ubu bwami bw'Ubwongereza bwari bufise rokete zabwo bita Congreve rocket, zari zakozwe n'umuganwa Sir William Congreve yifashishije ubuhanga bw'izo z'Abahindi, kandi bari barazikoresheje mu ntambara ya Napoleon wa Mufaransa. Mu kinjana gitangura ca 20, umunyamerika Robert Goddard n'umudagi Hermann Oberth, aba nibo bakoze roketi za mbere zitwagwa n'imoteri, the jet engine. Mu 1920 mu kigo RUTURA ca Gas Dynamics Laboratory muri Soviet Union, aho ni mu Burusiya hubu, aha bavumbuye rokete zitwagwa n'igitoro c'amabuye agurumirana, the solid fuel. Mu ntambara ya kabiri y'isi, igisirikare c'abanazi cavumbuye ubuhanga bwo gukora misile bakoresheje rokete zinyaruka cane. Misile nka V1 flying bomb na V2 rocket zazengereje abo bari bahanganye ku rugamba. Imisile isumba izindi zose ubushobozi n'umuvuduko, ifiswe n'ibihugu bikeyi cane bibaho, bakayita the Hypersonic Missile. Iyi hakaba nta bwirinzi na bumwe ushobora kuyihagarika canke ngo buyisame, interception. Yigenda ku muvuduko wo hejuru ya Mach 5, aha ni birometero 6,000 kuduga. Hari n'izigenda zikaduga cane zigashika ku birometero
ibihumbi 20 kw'isaha. Iyi ni nk'umuravyo, nta bisasu na bimwe bishoboka woshobora gukoresha kugira wirinde igisasu kigenda ku muvuduko nk'uyu. Ibihugu bivuga ko bifise kino gisasu ca hypersonic ko vyashoboye kugitestinga, kukigerageza, kandi ko bishobora gukoreshwa umwanya wari wo wose. Ni Uburusiya, ni Irani, Peresi, ni Ubushinwa, Amerika, USA n'Ubuhindi. Ibi nta bwirinzi na bumwe buhari bushobora kubihanura anti-missile defense systems uko yo biteye imbere kose. Hari ubwoko bw'amamisire bita cruise missile. Iyi itwagwa n'imoteri, the jet engine, kandi kaguma hasi itazanure ry'ijuru, the atmosphere. Izi zitwagwa n'iyo moteri mu rugendo rwose. Ubwoko bw'amamisire rutura, ballistic missile, izi zikorana ubuhanga cyane kuko ziraduga cyane zikagera mu itazanure ry'ijuru. Zitwawe ni rokete, igenda yicamo ibice, detachment, hama ikamanuka kuri target aho bayigeneye ikoresheje urukuruzi y'isi, the gravity. Izi zikurikira inzira baba bayigeneye, trajectory. Imisire rutura yambukanye imipaka, the intercontinental ballistic missile. Iyi ni nini cyane, nko hejuru ya metero 30, kandi karemera cyane, nko hejuru y'amatoni 100, kuko ikenera ibintu byinshi cyane kugira iduge cyane igere kuri yambukanye imipaka, nka fuel, petroli itwara. Ibihugu biyifise ni bike cyane kuko iguha ubushobozi n'ububasha bwo gutera igihugu icyo aricyo cyose aho kiri hose ku isi. Izi misire ziraduga cyane zikarenga itazanure ry'ijuru, the atmosphere, zikagera mu cyo bita low orbit, nk'ibirometero 800 uvuye ku isi. Aha niho amasatelite, ivyogajuru vyikaraga isi, aha niho biri. Hari ubundi bwoko bw'imisire ubu babwifashisha mu gukorora izindi misire, interception. Izi akaba arizo bita anti-missile. Ubu bwoko bwa misire buteye imbere cyane babushira ku vyuma vy'intambara bifise ivyo bita radar canke sensor, eka n'ubundi buhanga. Izi bakazita anti-missile defense systems. Izizwi cyane ni nka Patriot y'Abanyamerika, canke Iron Dome y'Abisirayeli, canke S-400 y'Abarusiya. Ibihugu bikomeye cyane byo ku isi bifise zino misire bashobora kubishirako warhead attachment, ibisasu kirimbuzi, nuclear bomb, kandi bagashobora kubirungikaho bishakiye hose ku isi. Igihugu ca Irani, Ubuperesi, giheruka gutangaza isi aho cerekanye unveiling igisasu ca hypersonic. Iki bagitaziriye Fatah. Ibi bikaba bisigura ngo conquest, intsinzi ku rugamba. Bikaba mbere binanurwanwa ko ari cyo barakoresheje muri ibi bitero baheruka gukora muri Isirayeli. Ese koko bizoshika ibisasu kirimbuzi, nuclear bombs, zikoreshwa? Ese ryo baryo herezo ry'isi yacu? Ese hagati ya Amerika n'Uburusiya ninde yotsinda uwundi bakoresheje bino bisasu rutura? Mubandanye mukurikira ibiganiro bikurikira. Ntimwibagire gukanda subscribe, mukomante, muliking kandi musharing ino video kugira yenda gumaza. Jewe ndi Seti. Iyi ni The Mega Mind. Ciao.